Reka nabaramutse nongere ndabipfurize ibihe vyiza. Nongere ndabaramutse kandi abantu tubana umunsi ku wundi agena nkuko bisanzwe muratsiko tuba turi kumwe ndamutse abantu mwese mudukurikiranye muherereye everywhere in the world, around the world, canke se everywhere in our country. Bagire ko ibintu bimeze neza cyane. Iri Peace National TV nkuko biba bisanzwe tuba turi kumwe ni Bashirano Indundi kasura heba supu y'ubunyegeri selector man at the place bombo clad feed the garden the one and only uzumva reka nakubwira ngo Indundi uzoca umunzanira kugira ngo mbanze ndamukoreshe neza ndamwereke yuko ibintu bimeze neza. Imbere ya kamera murabona umuntu turi kumwe atwenga neza ameze fresh, igangi mu gisagara ca Bujumbura dusivye ni gangi umwe wa mbere. Niba mwarumvise abantu bagenda baravuga bati wa muhungu nabazaniye wa muhungu kwanza wa musore wa mbere mu gisagara ca Bujumbura atamukobwa numwe abaho mu gisagara ca Bujumbura wumva ngo yaravumye, wumva ngo yarariye hiti batagize nyenyenye. Karibu cyane musaza. Yes, Bashirano Indundi. Umeze neza. Asante sana, meze neza. Yvan ndake. Imisi myinshi musaza. About a long time guys. Wari. Mbo, jina imaze imisi ngwaye ariko umeze neza. Ubiragenda mugabo ni bo. Abantu munda kumeye cyane. Ariko musaza woje ibiki we kugumutagata abandi to gumatuhera nibikino. Oya urabizi yuko iyo ubanye n'abantu neza ico ni cyambere. Ukaba atamuntu mufitanye ikibazo, atamuntu heraniye. Tegeza gusa neza. Neza cyane. Abigeme barakomeye. Womugisagara ca Bujumbura canke bose atanu mwavuyemo ushaka ndomeko bo abigeme baraho bameze neza nta kibazo na kimwe bameze neza cyane imisi yari myinshi tudakora n'ikiganiro ariko karibu kuri Peace National TV ndaguha ikaze wisanze. Yego ndagushimiye cyane neza cyane. Aho waciye mu buzima busanzwe ubona bimeze neza? Yes, aho naciye umuhana homba eka n'ubuzi twakoze mu mwanya waheze vraiment byose ni sawa neza cyane. Nabonye basohoye legend cyanavuga ati karabaye kwa Yvan. Nta legend itamenyana n'umukobwa wose wo mu gisagara. Umva rero ngo je ngo ndi legend rero. Musaza ibi bintu bibona gute? Kumega ntivyoroshe mu iki gihe. Ibintu bimeze fresh sana. Ariko se haraheze imisi ubanza mbabarire imbere yuko nza kukwibariza. Haheze imisi uvugwa kuri Neri, haheze imisi uvugwa kwanza sindirwa ndanabadondagura bose abigeme bose uzi yuko bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura bose barakuvuzwe ko. Erega Bashiri hari igihe uvuga umuntu ugasanga icyo umwageza sico cyangwa icyo umwageza nico ariko nk'ivyo mba DJ nta makuru maremare no bigoha ko ari kumenya yuko ukuri guhari kuravugwa. Oya magatse turabwirana ukuri niyo mpamvu nakuzanye ngaha umbwize ukuri. Ushobora kunzana ngaha anye ugasanga icyo uri kurarondera ugakwepa sico ukanyerera cyane nico kuko iyo arakiri bavuga ati iyo umugabo ukihakana injya ujya uba ari nk'umuntu uri nk'ikiziga kandi uri kurabyihakana. Bandi ko ndaguha karorero bo ikibazo za kumbaza nzi yuko kiri direct sivyo atavyo guca ngo kwa Sione ugira ngo shike ngo kuri ya musare jewe ni wambaza ico nzi karico ndaguha umuco ko ukuri kuvugwa na mwene kuvugwa kico kintu. Yego cyane. Yes. Ariko banzu nyemerere noneho tuanze tuvugane kuri iri jambo donc imbere yuko tuza kwinjira mu kiyago neza nza kukubaza ibijanye n'ubuzima busanzwe ubanzu nyemerere ubu abantu nibakikumva muri Samedi Detente nimba ntihenze ndamaze igihe nakumva muri Black FM muri Samedi Detente. Yes. Biva kuki bo en fait hari igihe umuntu afatirwa kuko urabizi Bashiri uri muri Good Morning ushaka gusanga ejo afatiriwe bivanye n'ubundi buzi bufise kuko jewe ubuzifise si kamwe si bubiri si butatu ariko jewe ndumututana kuko ndi umututere rero nuko jino mushaka kuvuga ati ino munsi ndakeneye Yvan ambere umushoferi neza cyane aho mbangiye kandi umuntu yaruraho bihiye Bashiri sanzwe ndi muri marketing nashobora kuvuga izina kandi sanzwe ndi no muri communication nashobora kuvuga izina ariko ivyo vyose tubibangikanya n'ubuzi bwa misi yose
nuko umwana turiko turakorana bazomba bati baramugaye kuri telefone mbangiye numva rero kuba nakiri rero muri Black Boss sikuva sinkiriyo hajya ni muhira naho vyo kwa nkano zavuga ati ebara mina rodia vraiment mezo kuno gusa nivyo ku bantu baba barakubonye ikiganiro mu nduheze ari naco cashimye ko nshobora kuguhamagara abantu bakubonye kwisamirizi PJ Classic FM uri kumwe na Renine Mao nariyo mu kiganiro benshi baragize ico bavuga wibuka ko duheruka gukorana ikiganiro sindavyibuka neza mugabo haraheze nk'ukwezi baravuga bati none uyu munsi turiko turamwumva ahana eske warimutse canke se uri mubiki canke niya marketing wavuga canke communication urimwo ahandi hantu utashoboye kuvuga izina bashire bugiye barundi turagoye abandi tugoye gute bashobora gusanga jewe ino munsi umbonye nko muri Bonesha FM kuko bashire uri muri Black FM ntikibuje ko ushobora kuja muri RFM cyangwa muri Bonesha FM cyangwa muri Sanganiro ubugiye ahantu bivanye n'akazi kabaka kujanye ashaka gusanga ari foto bamfotoye babone ko ndi muri studio ikiganiro carumvirije ikiganiro kiriho no kumbuga ngurukana mubye ikintu kinjohera bashiri no kuri umunsi sanguzi ibintu vyinshi buryo wakwise bashiri hano imbere bashiriraho bashaka ntiyabeje jewe simvuga ikintu ntagitohoje ntakibonye umuco mwiza ngo twa turi mu kazi kamisi yose katuzanira isosi yo ku kwezi isosi ndibaza mwantahoye navyumvise ndavyumva ningoga uri legend wumva ningoga karakazi nyene kaduha nyene agafaranga hari ibikoko turavuga muri PJ Classic FM hadi sindi muri PJ Classic FM radio je nimwe ndiko je ndikoresha akorera abandi niko ushobora kunsanga mu gihe ndiko ndakora taxi ndi nko muri Gera Plaza cyangwa ndi muri kubundi kumutwenzi yego cyangwa ndi muri ariko ndikoresha kandi nkakoreshwa neza cyane urakoze cyane unkundire rero tuve ngaho duce tuza rero muri wewe Yvan muzi nk'umumenyesha makuru kuva kera Yvan mwamenye biciye mu masamiriza atandukanye Yvan mwamenye ku nkuru zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura bivanye n'abakobwa bamuvugwa ko kenshi bakobwa benshi tuze kwa Neri wavuzweho cyane nimba atari banga Neri Nate hagati ya Yvan na Neri Nate haba hari iki Shabashire Neri Nate wazi ko maze kumuramutsa rimwe ryonyene maze kumuramutsa rimwe ryonyene ariko kimwe gusa umuntu ashobora kwivanta ikintu kandi umaze kwivanta ikintu bigaca bivana na karere umuntu abafise ko je karere ifise na karere Neri Nate afise uko zasumbasumba kandi Neri Nate n'umuntu jewe ansumvye karere sivyo je numva ko ncavura muri make ndacakenewe gufatwa ukuboko ariko ushaka gusanga ababivuze bitita rebo bafise ivyemezo vya Neri Nate na jewe ariko jewe narakimwe nihuriyeko ndakumaze kumuramutsa rimwe kandi ico kibazo kigarukire ngaho vraiment ndamubara bize ariko harerekanwe stati Yvan yavuye ku rubuga rw'iwawe ivuga ngo ndakunda ingene uteye ingene usa haraheza amezi 3 iyo stati ibonetse ivyo bintu bashobora kuvyandika ufise umuntu biraba habize ko stati je nshaka bashira iraba cyane nshaka papa kayiraba ariko iyo shize ikintu official kiba gifise uko kiraraba bashiri kandi naho noshaka kwizina abayigize kamera neza cyane yes hagati ya Minushe Rukundo Ange Minushe atakiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura na Yvan hoho bimeze gute imigenderaniro bimeze gute inyuma yuko atakiri mu gisagara ca Bujumbura bezo mu gihugu ca Belgique bo Minushe tako twahurira gusa muri Black FM tukaramukanya nta bindi birebe Yvan reka nunsambuze mugabo aho ntubeshe reka nunsambu bya vrai yes vugisha ukuri wallahi Yvan ndakwibutse umunsi umwe igihe cha event ya Black FM Samirani wanyu mu Kinama ndibuka ko hanavuze amajambo menshi bivanye nuko niterugwa rya Rukundo Ange Minushe akugwa kuri stage bariko baratera amabuye kuri stage ikugwa giwe kuri stage ingene yateruwe avanwa kuri stage kugera aho bamugeza bakamuhungisha yahakuwe nande nimba vyibuka vyagenze gute bashiri
nije namukuyeyo namuteruye guterura umuntu guhungisha umuntu kugira ashobora guhungisha umuntu ataco muhuriyeko sivyo ashobora guhungisha umuntu mufite ico muhuriyeko ikasi wowe nyine nateruye nkwe kuri stage gusa narahungishije benshi gusa ntiyamushobora gusanga bashira ndamushoboye kumuterura ndagute nkaguhungisha uzoya burya abantu b'igitsina kobwa naho hovuga nk'inko baguma aho nyiri side place aho kwiruka mumba rero barateye amabuye aburisaganyirizo aburi yaja naye ndavuga ati umubasi vumba ritera jewe ariko umukorege mbotuma baritera jewe ariko umukorega kamera neza kuri stage hari abakobwa barenga nimba nihenze bararenga 8 none abakubwira n'abasore bari bahana ndabibuka urabibuka ndabibuka kubera iki wahisemo guterura minushe ikasi wewe nyine nateruye bashi natera abantu bagera kuri 3-4 uri sire yes acteur Iva ifoto ya mbere yasohotse berekana urukundo rugira kabiri ruje inyuma ya Black FM berekanye minushe na wewe none uvuze minushe Ismail Gasore nawe ucuvuga gute no nta uyu ivyiwe vyari imbere yuko Iva biza untahure kuko havuzwe ikundana rya minushe na Gasore imbere yuko Black FM Samira ne wanyu makora event mu Kinama bashiri ivyo nyuri kwavuga nari jenda ko de nari jendi yihakana umuntu nari jenda avuga me nari jenda teruri ninja Iva bo naco unkundire naco kugira ngo ikigane tubandanirize uravugwaho vyinshi muri iki gihe dusebye yuko uri kuravugwa ko binugwanugwa yuko utoro bakobwa ugatora wa mbere haheza amezi make mukaba muravanye haheza amezi make mukaba muravanye ibi bintu kuri wewe uri kuravyumva donc bikubwira iki en fait bashiri ari abantu babaye ubya bice ubuzima bw'umuntu ujya ndashobora kwica umuntu agenda nkamwica akagenda burundu ariko mu gihe uzi yuko wewe uri umwerana sivyo wewe wishingiye ntaye ku bwawe urukwa pa ucuja kujudging umuntu ujya muntu n'umusuma ujya muntu ngwameze uko nawe twoja ngaho hanze usanga kuvuga ko vyinshi ariko buryo kuri kumbaza ndashobora guha umuco bivanye n'ingeje mba niyizi gica mbere ana nkuko twaje n'ingendeshwa abantu bamamagaye iri banga isi benshi ariko sindakikubaza ko ico kintu banzo kirindire ashaka manda guwe kwanza umuco jewe ndafise umukunzi kaje ngire umukunzi umwe Iva ari wagira umukunzi umwe yes ndamutelefone wumberetse nibishasha mushire ku murongo ndamuhamagara shira ku murongo ari mu kazi nagomba umushire ku murongo hamace mamagara uwundi nimero nkuyi wawe nawe nyene yitabe kwa kundi nyene none nta kuntu umusonzo gwa telefone yandika yirwa no munsi yose basi cewe ndunda ahubwo y'iminota 2 ndamuhamagara umwe mamagara n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose bitaba bavuga ati sheri yaro ega sheri nizira rusange barakubeje barakije no bahamagara ngo basho bavuga ngo sheri sheri n'umwana muto ashomuga ati sheri oya ntibishoboka ibyo ni hatari sana mbo inyuma yo kuvuga ko amajambo agiye atandukanye haraheze amezi 3 imodoka wagendesha wayihinduye indwi 2 ziheze narako wibuke ko twibonaniye amaso mu yandi uri muri Range Rover ukasugenda mu Kigobe ukase kuri pafe winjira uja mu Kigobe twongera guhura ndiko ndaduga mvuye kwa Sion umanuka ugenda Avenue Doroyiwa imodoka haheze indwi 2 ntiyongeye kukubonekako ubu hari yindi nouveau model uretse ko yatuzanye ninde uretse ko nta premium oya ijya apana niyo ya premium bimeze gute
ubu wibuke ko duheruka gukorana ikiganiro donc uri umwe mu bantu bavuga yuko utagendesha imodoka indwi zibiri en fait Bashiri irenze uvuga uravuga bari bantumye niyo mu boss ariko jewe ndageresha imodoka zibayabaye umva zibabaye nko kuvuga ati nka Probox nko kuvuga Starlete kuvuga ati imodoka ndagura gusa niza abantu bizera abantu avuga ati tora buragendesha nta modoka ndagura utanteza abantu ngo naguze imodoka atamodoka ndagura gusa n'umuntu yizera umuntu avuga ati tora janga cyangwa mara urubanza none ko muri weekend nari mfise Mark X nouveau modèle nayi naticwe hariho n'umuntu yambwiye ko yakubonye uri muri inde nani izi modoka na ma XXL nde Zanwar ora nk'iyi modoka iparitse aha hasi marondro kuza voilà nshasha nouveau modèle kuvuga TX kuvuga TX ijya yari muri gouvernement ni kiraka n'amazi misi mfise ariko umva urundi ubona bifise plaque ya JB antuka ushobaka ari imodoka y'igihugu kamera ariko Yvan sinumva iyo ndiko donc iyo turiko turavugana umbabarire kugira ngo tumaririre kuri aka kantu iyo turiko turavugana jewe nk'umuntu shishoza nta muntu ashobora gukundana n'umukobwa kira mukobwa wese atafise amafaranga bo nibimwe bakuravuga ngo imodoka adakurakuranya imodoka ikirato buri segonda ni nk'uko nambaye ikanambere Bashiri ibyo ntacyo bivuze ndiko ndavugisha ukuri la verite umuntu ababona iri crée hari usanga umuntu afise amaso yo gukundwa kandi ugakundwa atagira ibikorwa ushaka kuvuga amaraso yo gukundwa atabikorwa bigira ibikorwa kurima gukunda bijanwa ibikorwa kurima cyabwiri uteragira cyose birashoboka oya gusa tinakubwiye ko mfise umukunzi umwe kandi nivyo ariko rambwira byose ntakuri guhari kandi ikindi naco ariko bikuvugwako ego washobora kwambikwa ibara washobora kwambikwa yani ibara ritukura wari kwambara igera ariko iyo ubanye n'abantu neza bimwe nakubwira nta nteba batakuremeka Bashiri ariko nagira mbwira abantu ko akurikirana televiziyo Peace International TV on the real ico kintu kiragoye kuvuga selector man uzanze wize nk'ahantu hagoye kuvuga igifaransa ariko ndashaka ko kuvuga subscribe ariko nacho subscribe ariko nacho abo ndabwire yuko jewe byo bavuga ko ndababwiye abantu ko akurikirana kino kiganiro jewe ndumwana mwiza ariko rero ndi umwana mwiza abantu barampaye image itari oya ahubwo umwana mwiza nyene wamaze kubiheza barampaye image itari hari umwana mwiza atagendekwa none naguha akarorero je bwamve muhira shike kwa komine ndi n'amaguru ndahaduga isaha yose nta n'umunsi warimwe ndakubona n'amaguru meme 2 secondes ndahaduga isaha yose tuzemezanye cyakubwira ndahaduga isaha yose ndi kwaduga isaha yose ngo numva umuntu avuga ati bite Yvan na amateka nandikije nahe umutima mwiza umutima mwiza agatima keza yo kubana n'abantu neza asante sana Yvan merci sana wakoze cyane mbo ariko mukuragiza ikiganiro sinogenda nakubajije bishasha ingene bimeze muri kariyeri yawe ese warahevye itangazamakuru ese uricaye ese ubu hagiye gukogwa iki inyuma yo kuvugwa ko ibinabiriye jewe sinahevye itangazamakuru kuko nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga kwanza ideye no kuroga ukoze neza uragutungisha ariko urumva ari uwo kuroga ariko gusa hari abantu benshi barambaza ko tutakikumva ko tutakibona ibikorwa byawe je ndahari nawe ntumiri wawe mu rubanza fashaka guteramisha umunsi wose neza cyane ariko kimwe gusa nabwire yuko ni byinshi dupanifya muri kazoza ubati ngo turapanga
sinzi ico kintu tunapanga binadamu anapanga wakati tuko tunapanga binadamu wanakuwa na mipango yao na Mungu anakuwaka na faida kwa kile ambacho tunapanga. Hako ubundi uwigenga abantu mukurike na televiziyo niba ndondera dali urumwigenga ubizangu buri free amaradiyo chamuvuga mwamuteruye urumva dari kandi ego sinzimvye ndazimbutse. Azande sana ndagushimire cyane wakoze ko witabiye ubutumire ugende neza Imana igwezagire cyane ariko kandi ntiwibagire ko turi muri wa mwanya mwiza iyi kiganiro kirangiye tudafise exchange na Peace International TV. Exchange kogwa gute jewe ndi Yvan wewe uri bashirano indundi ne wewe usezera mu kiganiro kugira ngo ikiganiro kizobe giheze twagi. Yes abakunzi ba Peace International TV, yes kwa kubona umutumire bashirano indundi reka tumbwira ati dusezere gucaca bari kumwe n'umutumire jewe Yvan we ni Bashiri je ni jingira introduction ura hostinga ukasezera reka Bashiri tugushime cyane gose kumwanya waduhaye Yvan je ndi Yvan wewe uri Bashiri. Yes ndi Bashirano indundi super bunyegeri kansura heba twari kubona umutumire Yvan muri Peace International TV reka tumbwira ati aduzezere. Wakoze cyane Bashiri kuba wanyakiriye Imana igwezagire cyane abo nabo bakurikiye ino televiziyo yawe ni Peace International TV bashira ko ibyo bashaka byose ndanababwira yuko ndi super bunyegeri kansura heba Selector man ugiye kuri YouTube uzasanga Peace International TV ugiye kuri Facebook uzasanga Peace International TV ugiye kuri Twitter kwanza imbuga ngurukana bumenyi zose turahari. Merci beaucoup kubwanyu asante merci beaucoup